iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Umuhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagezako amakuru y'ibiriko biravugwa bigezweko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru adushikiye muri iri joro ry'igenekerezo rya 10 Ruhuhuma uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Ni amakuru arabana n'ivyo benshi bariko baribaza ko muri no minsi cane cane kubera inkuru zimaze igihe zica ku mbuga ngurukana bumenyi zivuga ku magara y'umunyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo. Nako kandi abanywanyi bo mu mugambwe indani bari kwidoga cane ko badahabwa amakuru arabana n'ingene amagara y'umwe mu bihangange vyo muri uyu mugambwe Reveriyano Ndikuriyo yifashe ahagwariye mu gisagara ca Dubai. Hari benshi rero cyane baguma batubaza amakuru y'umunyamabanga mukuru Reveriyano w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo. Abo banywanyi bose baridoga cyane ko mu mugambwe batababwira uko amagara ya Ndikuriyo yifashe, bakavuga ko baguma baronka ibihuha bitandukanye ku mbuga hirya no hino bivuga ngo Reveriyano Ndikuriyo yarapfuye. Ni benshi n'imiburiburi 10 babaza ico kibazo ku munsi. Hari umwe mu bagize amakenga cyane cyane kubirabana n'amakuru atangwa ku magara y'umunyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo, yanditse agira ati: havugwa vyinshi ko Reveriyano Ndikuriyo atakiriho, abandi ngo ariho. Mu makuru ku radio canke imbonesha kure ntavyo batubwira, ngo mudusangiza amakuru y'uwacu tumenye uko bimeze, nimba tuguma tumusabira canke dushima ko yakize tubimenye, kuko abantu benshi bariko baratangaza ibitandukanye hirya no hino, bamwe bati yapfuye abandi bati aracari muzima. Ni vyinshi rero tugiye kugarukaho kubivugwa ku makuru dujeje kuronka turuka ku bamwegereye cyane bari kumwe mu gisagara ca Dubai. Nyuma yaho mu minsi yeze twari twabagejeje ko amakuru avuga yuko umutambukanyi wiwe nawe yamaze kugera mu gisagara ca Dubai. Usyonde subscribe canke sabone rero niba utari wafyenda ko kugira ngo utoje ucikana na dushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Ndabaye kaze muri ano makuru. Ni vyinshi biriko biravugwa ku magara y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo ahagwariye mu gisagara ca Dubai. Mu minsi iheze twarababwiye ingene umutambukanyi wiwe yishikiye mu gisagara ca Dubai mu bitaro umugabo wiwe agwariyemwo. Amakuru dufise kandi akavuga yuko umutambukanyi wa Reveriyano Ndikuriyo ari we ubwa mbere wari wasavye ko Reveriyano Ndikuriyo aho kujanwa muri Kenya yoca arungikwa vuba vyihuse mu gisagara ca Dubai kugira ngo babandanye bamukurikirana. Ivyo bamwe mu bihangange vyo mu butegetsi indani muri mugambwe CNDD-FDD baravyanse, ahubwo bashima kumurungika mu gihugu ca Kenya. Ashitse mu gihugu ca Kenya rero amagara yiwe yabandanije kumera nabi, gushikaho umukenyezi wiwe yongeye gushikiriza igisabo ciwe. Bamwe mu bategetsi bakomeye cyane bo mu mugambwe nabo baravyemera. Bo bavugaga yuko agomba kuja kwivuriza mu gihugu ca Afrika y'Epfo, ariko abandi bahitamo ko yorungikwa mu gisagara ca Dubai kuko n'umuryango wiwe wari wabisavye kenshi. Rero tugiye kubageza ko ico tuzi kugeza ubu kivuga kungene amagara ya Reveriyano Ndikuriyo yifashe. Icya mbere abavuga ko Reveriyano Ndikuriyo yapfuye bo barabesha. Reveriyano Ndikuriyo ni muzima. Ahubwo igihari nuko hari abagenda bakarondera amakuru yo mu minsi yaheze akigwariye mu gihugu ca Kenya mu gisagara ca Nairobi ko yaguma ahemera mu vyuma ndetse n'ibindi vyinshi bariko baramukorera, n'ingene bavuga ko yari muri koma ico gihe. Ariko kuri ubu Reveriyano Ndikuriyo amagara yiwe nubwo tutovuga ko yifashe neza, ariko aratora mitende uravye ingene yavuye mu gihugu ca Kenya ameze ndetse n'ingene amerewe kuri ubu. Icya kabiri tuzi kugeza ubu Reveriyano Ndikuriyo aracagwariye mu bitaro i Dubai muri Emirates Arabini. Aha akaba ari muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Icya gatatu Reveriyano Ndikuriyo ntakiri muri koma, yararabutse. Icya kane kandi Reveriyano Ndikuriyo aracafashwa guhema n'ivyuma. Amahaha yiwe biravugwa ko yononekaye cyane, ari naho bamwe bahera bavuga ko yoba yarariye ishano. Abandi bati
iryo shano ryoba ryaravuye mu gihugu ca Tanzania nk'uko navyo tugira tuze tubirabe imbere. Nako kandi Reverend Ndikuriyo nubwo akiri muzima kandi bigaragara ko ariko aratora mitende ugendeye ku kungene yavuye mu gihugu ca Kenya vyifashe, kuri ubu aracafise ikibazo co mu bwenge, arashobora kumenya abantu ariko amakuru dufise akavuga ko ubwenge bwiwe butaraja ku murongo. Ngibi rero ivyo twoba tubasangije banywanyi ba CNDD FDD, mbere no kuri babandi bose bariko baribaza nimba koko ubu Reverend Ndikuriyo yoba yarapfuye. Ni muzima, ngivyo ivya mbere tuzi ku magara yiwe. Reka tubasangize n'ibindi tuhejeje kumenya kuri Reverend Ndikuriyo. Tubibutse ko ingwara ya Reverend Ndikuriyo yamufashe ku igenekerezo ya 23/0 uyu mwaka, aho yari Ingozi. Umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo akaba aheruka kuboneka ariko aravuga ijambo ku igenekerezo ya 19/0 uyu mwaka w'ibihumbi 2025 mu gihugu ca Tanzania mw'ikoraniro kaminuza ry'umugambwe CCM canke se Chama cha Mapinduzi. Amwegereye bakavuga ko ico gihe ariho yumva ko atameze neza, ariko akibwira ko ari ibisanzwe. Ico gihe yaratashe aranategura igikorane c'amasengesho ya CNDD-FDD gitangura umwaka cabereye Ingozi ku magenekerezo ya 23 gushika ku igenekerezo ya 25/0 uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Abamwegereye bakavuga ko yumvise ko ingwara itanguye gukomera, ariko yibwira ko azokwivuza inyuma y'igikorane, ariko vyahavuye vyanka rwose mw'ihoteri yashikiyemwo Ingozi. Bahamagara abaganga b'umukuru w'igihugu, abaganga bibajije ko ari ingwara yari ivuye kuri diabete na hypertension Ndikuriyo yasanganywe, ariko ku mwanya wahera niko vyakomera. Bamwe bati rero Reverend Ndikuriyo yoba agwaye iki? Nta nyishu dufise iki kibazo kuko agifatwa havuzwe diabete na hypertension yasanganywe, ariko ashitse mu bitaro muri Kenya basanze amahaha yiwe yaratabagaye, ari navyo vyatumye bamukura ku guhema akoresheje amahaha yiwe, agafashwa n'ivyuma kugira ngo barabe ko bovura amahaha. Uburozi buravugwa cyane mu bishobora kuba vyarateye ingwara ya Reverend Ndikuriyo, no mu bibanza agwariyemwo hagiye harafatwa ingingo zikomeye cyane kugira ntihagire abashobora kumushikira atari abaganga n'abandi bake cane biwe. Amakuru twavuye turonka nuko akigware mu gihugu ca Kenya i Nairobi mu bitaro Aga Khan vyegukira umugwizatunga w'umuhinde i Nairobi muri Kenya, bivugwa ko na ambasaderi w'u Burundi atararekuriwe kumubona. Amakuru ava mu mugambwe indani CNDD-FDD nayo akavuga ko mu bari begereye Ndikuriyo cyane, akavuga ko hari umugwi w'abasenzi washizweho waragumye uhishura ibintu bikomeye cyane, havugwamo ibitero bikomeye vy'abarozi. Ayo ni amakuru agoye gutahura tudaheza ngo twemeze ngaha kuri Umuhuza TV. Gusa igihari twokwemeza nk'uko narimejeje kubabwira ku kungene amagara ya Reverend Ndikuriyo yifashe muri uyu mwanya, nuko abavuga ko yapfuye babesha. Ica kabiri, kugeza ubu aracagware mu bitaro i Dubai muri Emirates Arabes Unis canke se muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ica gatatu nuko atakiri muri koma, yarabutse. Ica kane kandi arafashwa guhema n'ivyuma kuko amahaha yiwe yononekaye cyane, ari naho bamwe bahera bavuga ko yoba ari ishano. Ica gatanu nuko aracafise ikibazo cyo mu bwenge kuko ashobora kumenya abantu, ariko amakuru dufise akavuga ko ubwenge bwiwe butaraja ku murongo. Ngibi rero ivyo twoba tuvuze ko gusa bamwe bakavuga ko Reverend Ndikuriyo n'ubundi yoba ariko aragwana urugamba rwiwe rw'ubuzima. Ni vyinshi kandi biriko biravugwa hirya no hino ku mbuga ngurukana bumenyi, cyane cyane kuri vyinshi mu bibazo bihari mu gihugu. Aho mu ntara ya Makamba ubukene bw'igitoro ngo bwoba bwarahagaritse ivyo kwiyunguruza. Haraheze indwi zibiri gutwara abantu n'ibintu mu ntara ya Makamba mu manuko bw'igihugu bisa n'ivyahagaze kubera ubukene bw'ibitoro. Amamodokari make yitwa ko agikora arihisha ibiciro arihisha ibiciro birengeje urugero, bigatuma ivyo kwiyunguruza biba ingorane. Kuri iyo ngorane idahera rero, nubwo hari umwizero w'umutangwa n'indongozi, abanyagihugu bo basaba umuturama. Mu bice bikuru bikuru vyo muri iyo ntara, cyane cyane Makamba, Kayogoro, Mabanda na Nyanza Lake, ingaruka z'iyo ngorane zibonekeza ku bituro vy'abiyunguruza. Uti hasa nuko atamodokari hari mu mashirahamwe yo kwiyunguruza. Ugiyeyo kenshi haba hugaye, mbere hakaba hari umukozi nk'umwe akora ibikorwa bibayabaye. Batwishura ko atabitoro bafise, niko amasoko menshi yavuganye n'ikimenyesha makuru candika mu gihugu cy'u Burundi ashinga intahe.
kubw'amasoko ava mu ntwaro muri ako karere ibitoro bitangwa rimwe buri ndwi zibiri, ariko ibitoro bitangwa biba ari bike cyane hagereranijwe niba bikenewe. Uti turonka nk'ibihumbi 5 gusa vy'amaritiro, ivyo navyo bikaba ari bike cyane turavye biba bikenewe. Mu minsi 3 gusa vyose biba biheze, niko umwe mu barongoye ishirahamwe ryunguruza abantu ashikiriza. Kuri iyo ngorane kandi ishirahamwe ryiwe ngo ntirishobora gushira mw'ibarabara imodokari irenga imwe buri munsi, ikagenda rimwe ikongera ikagaruka iva i Makamba ija i Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Nako kandi hari ivyavuzwe vyo kubuza abantu kuja kunywa ibitoro mu gihugu ca Tanzania. Mu ntango z'izi ngorane abenshi mu batunze imiduga bari bahindukiriye muri Tanzania kugira ngo baronke igitoro, ariko ubu iyo nzira ntigikunda kuko vyarabujijwe. Nabo bajejwe umutekano barafata abo bose bagerageza guca ukubiri n'iryo ngingo. Uti abahagarikwa bagirizwa gukora urudandazwa rutemewe n'amategeko rw'ibitoro bakanapfungwa ni benshi cyane. Bamwe mbere baranarungitswe i Bujumbura bakaba bapfungiwe mu gaco k'igendereza. Ntituzi uburyo bapfunzwemwo, niko amasoko avuga. Ikindi gihangayikishije kandi n'iduga ry'ibiciro vyo kwiyunguruza. Kuri iryo kena ry'ibitoro, bamwe mu bunguruza abantu n'ibintu bikora kuri magendo, ariko igiciro kinini cyane. Iritiro y'ibitoro tuyigura ibihumbi 12 mu mafaranga y'amarundi, ibituma igiciro cyo kwiyunguruza Makamba uja Bujumbura kiba ibihumbi 40 y'amarundi. Ngeriko biratugora cyane kuko igipolisi kiracungera cyane ko ibiciro vyubahirijwe, bikaba ibihumbi 23 vy'amarundi bivugwa n'umudereva wa bisi. Uti kandi ibihano birakaze ku muntu atubahiriza ibiciro vyashinzwe. Kubw'amasoko yacu abadereva bafatwa batubahirije ivyo biciro bacibwa ihadabu riri hagati y'amafaranga 500 ndetse n'umuriyoni w'amarundi. Abafata ingendo rero nabo ngo barazigiza inyuma. Iyo nayo akaba ari iyindi ngorane. Iyo ngorane yo kwiyunguruza irakora cyane ku biyunguruza. Benshi biba ngombwa ko bunguruza ingendo zabo nabo abandi, cyane cyane abategerezwa kuja i Bujumbura vyihuta, ngo baca bahitamwo kurwiza aho bahagarara, bigatuma igiciro cyo kwiyunguruza cigwiza inshuro 3 ku giciro ca leta. Inzego z'umutekano zaragwije isuzuma ku mbibe muri iyi minsi iheze. Igipolisi c'ubugenduzi bukuru ngo cafashe abunguruje ibitoro bashaka kugikura muri Tanzania. Ico kibazo rero kiguma gikomera hoba mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu bindi bice bitandukanye bigize igihugu. Uburundi kuko buriko buraca mu bibazo bikomeye vy'ubutunzi, hakaba haciye imyaka 4 ubukene bw'ibitoro burasongera isibe. Nubwo biruko kandi umukuru w'igihugu yarasezeranye ko agiye gutunganya neza ivy'ico gisata gikomeye. Muri iki gihe abanyagihugu bararindira ibikorwa biboneka nk'uko bitangazwa na benshi, bavuga yuko bategereje kuraba inyishu inzego nkuru z'igihugu zizofatira iryo bura ry'igitoro. Mu yandi makuru kandi hari inkuru ituruka Nyanza-Lac ivuga ko hari umugabo apfunzwe kubera yambaye umupira wanditseko Visit Rwanda. Patrick Nsengiyumva yafashwe kuwa gatanu uheze iwe ikabonga n'igipolisi c'Inyanza-Lac mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'igihugu. Abo mu muryango wiwe bariyamiriza ingifungwa ridakurikije amategeko, bagasaba ko yorekurwa. Nk'uko amakuru ava ikabonga abivuga, uwo mugabo yahagaritswe n'abapolisi bakorera ku kirindiro caho nyene. Uwo mugabo ngo yafatiwe ku muhani we mu gice ca Nyabigina. Icyaha kimwe rudende yagirizwa ni ukwambara umupira wanditseko Visit Rwanda. Inyandiko zatumye amamiliyoni y'abanyamahanga, cyane cyane abanyaburaya n'abanyamerika, bafata indege baja kugendera igihugu c'u Rwanda ruriko ruriganza mu vya mukerarugendo inyuma y'imyaka 30 habaye ihonyabwoko ry'abatutsi mu mwaka w'1994. Uti Patrick yaciye ajanwa mu gasho imbere yo kumara umwanya mutoya yumvirizwa n'inyamiramabi mu gipolisi, niko isoko mu gipolisi rimenyesha. Uti naguze uwo mupira mu isoko rya Rumonge, niko Patrick Nsengiyumva yisiguye, ariko atanyugwishije inyamiramabi. Uti ndashobora no kuzana ivyabona vyaharigiye nawe ugura, niko yongeyeko. Uwo mugabo akaba apfungiwe mu gasho ka parike y'intara. Abo mu muryango wiwe n'abanonosoye amategeko bariyamiriza ifungwa ridakurikije amategeko. Uti kwambara umupira nk'uwo ntibihanwa n'ingingo n'imwe yo mu gitabo mpanavyaha c'u Burundi, niko bavuga. Tubibutse ko muri Nzeri umwaka uheze w'ibihumbi 2024 indongozi z'u Burundi zugaye imbibe Uburundi buhana n'u Rwanda, zagiriza ko ruhaye indara abagwanyi bashaka guhungabanya umutekano ku butaka bw'u Burundi.
imigenderanire kandi iguma itosekara hagati y'ivyo bihugu bivukanye vyo mu karere k'ibiyaga binini, kuko abakuru b'ibihugu bama bagirizanya ko bashigikiye imigwi y'iterabwoba mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Aho igisirikare c'u Burundi kiriko kirafasha FARDC kugwana co kimwe n'abacuditse n'ico gisirikare, igisirikare c'u Rwanda naco kikaba cikekwa gushigikira umuhari M23 udahengeshanya kwigarurira uburere butunze cane ubutari mu ntara ya Nord Kivu ndetse na Sud Kivu. Ngaho rero amakuru yaragezweko muri kano kanya, ufyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko kugira ngo tuje ucikanwa n'adushikiriza, usangize kandi n'amakuru bagenzi aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa, yoba muri politike, agateka kazina muntu, imigenderanire n'ayandi makungu ndetse n'ibindi vyinshi biba biriko biravugwa mu bisata vyinshi bitandukanye. Aho dukurikirana uherereye rero, ubu ni ngaha mu gihugu c'u Burundi mu ntara zigize ubuseruko, ubumanuko, uburaruko, uburengero, wowe uri hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nko mu karere ka Afurika y'ubuseruko, ku mugabane wa Afurika ndetse no mu makungu ya kure, mwese ndabakengurukiye. Ni Umuhoza TV, Imana ibahezagire.